igenekerezo rya 13 Ruhuma uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mukuru wahariwe iradiyo. Hano iwacu mu Burundi uwo munsi mukuru twashimiye kuzowuhimbaza umunsi wa gatanu igenekerezo rya 12 Ruhuma dukurikije icivugo nyamukuru catowe na leta y'u Burundi mu guhimbaza uwo munsi, naco kikaba ari iki: iradiyo ikimenyesha amakuru citaho ivy'abenegihugu bifuza. Nk'uko mubizi, umunsi wahariwe iradiyo kw'isi yose watangujwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO mu mwaka w'2011. Ubu tukaba tugeze ku mwaka w'10 duhimbaza uyu munsi mukuru. Iyo ngingo ikaba yafatiwe mu nama ya bose igira 36 yabaye ku igenekerezo rya 13 Ruhuma mu 2011. Iyo tariki ikigirwako yitirirwa umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo kw'isi yose. Bafatiye ku ngingo y'inama nkuru ya ONU yafashwe ku igenekerezo rya 13 Ruhuma 1946 umunsi hashingwa iradiyo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uyu munsi rero uri hejuru nakaryo ko kwibutsa abo bose bumviriza iradiyo ko iradiyo ari kimara mu buzima bw'abenegihugu bose no mu buzima bw'igihugu. Iradiyo rero ifise uruhara ntangere mu guhuza abantu, mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi, kugira ngo n'agahaze gashobore gutorera inyishu canke gakosorwe. Byose bigashobora gutumwa n'uko amaradiyo aguma agwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama, gushikiriza imigambi y'igihugu, eka mbere n'ibiganiro binezereza. Hano iwacu rero mu Burundi igenekerezo rya 13 Ruhuma rihuriranye n'imyaka 10 iheze Uburundi butanguye kwifatanya n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Twishimikije icivugo nyamukuru ca UNESCO c'uyu mwaka kivuga kiti isi nshasha ijanye n'amaradiyo mashasha. Hano mu Burundi biraboneka neza ko amaradiyo yagiye aravuka ku murindi munini, ubu tukaba duharura ayagera ku 41 asanganira mu gihugu cacu. Muri ayo 19 akaba ari amwe twitwa amaradiyo yegereye abenegihugu, radio communautaire. Ubwo bwinshi bw'amaradiyo bujanye n'ubwinshi bw'ibiganiro ashikiriza, na cane cane amaradiyo yegereye abenegihugu, ayo twita amaradiyo communautaire mu rurimi rw'igifaransa. Turazi ko yitaho ibibazo bikunze kwibonekeza mu kibano, eka n'imigambi y'iterambere iharangukirwa, kuko iradiyo ntishirwaho ngo ivuge ibibazo gusa. Nico gituma iterambere ridasiga inyuma igice na kimwe c'ubuzima bw'igihugu, na cane cane gutsimbataza amahoro n'umutekano, gusubiza hamwe kw'abatase, agateka kazina muntu, uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, gukingira ibidukikije hamwe n'ibindi. Twagomba gufata aka kanya dushimira abarundi bashize ingufu hamwe mu gutanguza amaradiyo yigenga, tunagaragaza ko leta y'u Burundi itazohengeshanya gushigikira iyo migambi, kuko iradiyo yanifasha mu kunga imitima y'abacanyemo kuva kera na rindi. Eka noneho n'iyo ibintu bitaba biriko biragenda neza, iradiyo iguma ku kivi igahumuriza imitima, yongera ishikiriza inyifata ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zarishikirije. Nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yayivumereye ku igenekerezo rya 28/0 uno mwaka turimo, igihe ariko aremesha ikiyago ku barongoye ibimenyeshamakuru, imboneshakure hamwe n'abamenyeshamakuru, yagize ati: leta mvyeyi, leta nkozi ntizohengeshanya na rimwe gutera intege ibimenyeshamakuru, kuko ari bimwe mu vyerekana uko ubuzima bw'igihugu buriko buragenda butera imbere. Mboneyeho gutera akamo abarongoye amaradiyo akorera mu Burundi ko yotera intambwe akomeze imigambi yo ijanye n'igihe, haba mu buhinga no gukarihiriza ubwenge abamenyeshamakuru bayikoreramwo, ngo bashobore kuryohora ibiganiro bihimbara ugutwi kw'abavyumviriza. Uburyo bwiza bwose bwotuma ibiganiro bishikira abenegihugu bukoreshwe,
kugira ngo iradiyo ishobore guherekeza wa mugambi w'iterambere ry'igihugu, umugambi w'iterambere irama ry'igihugu n'izindi nyigisho zimurikira iterambere ry'umwenegihugu. Mu kurangiza, twagomba gushimira abo bose bitanga mu gusahiriza imigambi ya leta y'u Burundi mu bijanye no guteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru biciye mu gukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru eka n'ibindi bikorwa badahengeshanya gufashamo. Tukaba tubashimiye tubatera n'intege mu bindi bikorwa bategekanya gufasha mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Nihahangame umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi, nihahangame ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, bwagira kamaho.